urunani mbogaragihugu Sereni Ngererugamba. Itangazo rya kabiri rishikirijwe n'ibiro vy'umuvugizi. Kw'izina ry'urunani mbogaragihugu Sereni Ngererugamba, ubwo nago rukaba ruhurikiyemwo n'abantu ku gatwe kabo, abanyepolitike bari mu migambwe n'imigambwe hamwe n'abakoraniye mu migwi inyuranye, bashize hamwe bahujwe n'intumbero imwe, gusubira kuvyura no gukomeza umuco wo kwitwa umurundi, hakwitwa umuhutu, umututsi canke umutwa, no gukorera hamwe kugira dukomeze ubumwe bw'abarundi n'iterambere ry'igihugu. Ndi n'iteka ntangere ryo kumenyesha abarundi n'amakungu ivy'urunani Sereni Ngererugamba rwaranguye muri aya mezi abiri maze rushinzwe. Hari itangazo ryerekanaho Sereni Ngererugamba ihagaze ku vyerekeye inkinamico y'amatora y'abashingamateka n'amatora y'abajenama b'amakomine ategekanijwe na leta y'u Burundi mu mwaka uza wa 2025. Hari ibaruwa Sereni Ngererugamba yandikiye Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ku vyerekeye umutekano n'ivya politike vyifashe nabi muri iki gihe mu gihugu c'u Burundi. Hari n'ibaruwa Sereni Ngererugamba yandikiye Salva Kiir, asanzwe arongoye muri kino gihe ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC ku vyerekeye ishigwa mu ngiro ry'ingingo ya sentare ikukira iryo shirahamwe ku vyerekeye ikiringo ca gatatu c'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yihagiye abanje guhonyanga amategeko. Kw'igerekerezo rya 10 Nyakanga 2024, dufatiye ku ikoraniro ry'ishirahamwe mpuzamakungu, Sereni Ngererugamba yarateye akamo Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu, imumenyesha ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu ririko rirakorerwa mu Burundi. Iryo honyangwa ry'agateka kazina muntu rishobora gushira mu kaga gakomeye Uburundi hamwe hatogira igikozwe n'amakungu mu gukebura mu buryo ubwo aribwo bwose leta y'u Burundi kugira ihindure iyo nyifato. Ivyo Sereni Ngererugamba yarabimenyesheje kandi n'abakuru b'ibihugu bose bari muri iryo koraniro ry'ishirahamwe mpuzamakungu, iranabimenyesha n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Uyu munsi Uburundi busa n'igihugu kiri mu ndwano yibagiwe atanumwe yubahuka kugira ico ayivuzeko. Abantu baricwa mu gacerere ntangere. Kubera iyo mvo, Sereni Ngererugamba yaribukije umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ingingo yo muri Kigarama mu mwaka wa 2021 yafashwe n'umukuru w'umugwi ushinzwe amahoro n'umutekano yo kwisunga amasezerano yashiriweko umukono i Arusha kurondera amahoro n'umwumvikano w'abarundi kugira hakogwe igishoboka cose ngo amahoro n'umutekano bisubire gutsimbatara mu Burundi. Sereni Ngererugamba yasavye kandi amakungu ko yokoresha ubushobozi afise mu kugondoza leta y'u Burundi kugira ihagarika amatora y'inkinamico y'umwaka uza wa 2025 iriko irategura mu gipfungu kidasanzwe. Ivyo vyoha akaryo abanyepolitike n'abarundi bose atanumwe akumiriwe, bashigikiwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini, n'abashigikiye bose amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi igihe yashirwako igikumu y'Arusha, kubanza bakicara ku meza y'ibiganiro bakigira hamwe ingene bosubiza agateka ayo masezerano n'ingene bosubiza Burundi ku murongo wa demokrasi n'iterambere imbere y'ukwiyumvira gutunganya amatora mu mahoro n'umutekano aciye mu muco kandi adakumira. Kw'igenekezo rya 17 Nyakanga mu mwaka wa 2024, Sereni Ngererugamba yasohoye itangazo ryerekeye amatora n'iyubahirizwa ry'amategeko mu Burundi. Muri iryo tangazo, Sereni Ngererugamba yarerekanye amakenga akomeye ifise kw'itunganywa ry'amatora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka leta y'u Burundi iriko irategura mu ngorane zikomeye mu vy'umutekano na politike. Iryo tangazo ritangurirwa n'agace kari mu cegeranyo ca Dudu Diene yahoze
ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi muri Mukakaro 2019. Dudu Diane yari yavuze ati ntihashobora kuba amatora yizewe kandi mu mutekano mu gihe umugambwe wonyene uri ku butegetsi usa nuko wiziziye uburenganzira bw'ayo matora ukongera ugasa nk'uwasubiriye izindi nzego zose z'igihugu. Ntiyashoboka kuboneka amatora y'ukuri mu gihe ukutihanganira abandi muri politike vyagizwe ingendo kandi bikibonekeza mw'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta. Aho hari imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka y'umwaka w'2020. Abarundi n'amakungu bariboneye ingene ayo matora yabayemwo akajagari kadasanzwe. Naho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD utari watsinze ayo matora ntivyawubujije kwihagira ubutegetsi ku nguvu. Twimirije yandi matora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka mu mwaka wa 2025. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka kazira muntu mu Burundi Gaëtan Zongo nawe aherutse kugabisha abarundi n'amakungu abereka ibishobora gutuma ayo matora atazoba mu bwisanzure, atazoba mu muco kandi atazoba yizewe ku buryo bishoboka guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi. Ni muri iyo ntumbero Sereni Ngiriyarugamba yateye akamo hakiri kare abarundi, akarere n'amakungu ibereka ko ayo matora yo mu mwaka wa 2025 adashoboka kuba mu mahoro n'umutekano, atazoba yizewe kuko atazoba yitabwe n'abarundi bose. Ni naho Sereni Ngiriyarugamba ifatira isaba ko ayo matora yohagarikwa akabanza hagatunganywa ibiganiro vy'abarundi bava mu bisata vyose vy'igihugu atawukumiriwe, bakigira hamwe ingene hobanza hakaboneka amahoro arama n'ituze mu Burundi no muri kano karere kose, vyotuma hatunganywa amatora atekanye kandi aciye mu muco. Mu gusozera, Sereni Ngiriyarugamba yarandikiye kw'igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2024 Salva Kiir asanzwe arongoye muri kino gihe ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, imumenyesha ingene leta y'u Burundi yahonyanze nkana amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yashiriweko ibikumu iyarusha, n'ingene yanse gushira mu ngiro ingingo ya sentare ya EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza cari kinyuranye n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi n'amategeko ngenderwako y'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko EAC hamwe n'ibwirizwa shingiro y'u Burundi ryo mu mwaka wa 2005. Ihonyangwa ry'amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yarusha ryatumye abarundi sinzi bamwe bicwa, abandi bapfungirwa ubusa, abandi nabo baromorwa bahungira inyuma y'igihugu. Abo nabo barimwo abanyapolitike, abasirikare n'abapolisi, abagwizatunga, abaganga, abamenyeshamakuru, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki n'abandi. Sereni Ngiriyarugamba yifuza ko leta y'u Burundi ibazwa ivyo yakoze vyose aho bishoboka, naho abakozwe ko n'iryo honyangwa ry'amategeko bose bagashumbushwa. Mu runani mbogora Burundi Sereni Ngiriyarugamba dusubiye gushimira abarundi bose n'abakunzi b'u Burundi ataco batakoze kugira badushigikire kuva uru runani rwacu rushingwa. Nta nkeka ko dusenye ku mugozi umwe tuzokubaka Uburundi butekanye bw'abarundi bashize hamwe, buteye imbere, bwubakiye ku ntwaro rusangi isangiwe na bose mu bice vyose vy'igihugu. Twifuza Uburundi bushira imbere inyungu z'umunyagihugu, abarundi bakabana mu mahoro n'umutekano bisanzuye mu budasa bwabo atanumwe akumiriwe. Sereni Ngiriyarugamba isubiriye gutera kamo imigwi yose ya politiki, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, abarundi bose bakunda igihugu cacu guhurumbira kwifatanya n'urunani Sereni Ngiriyarugamba kugira tugire inguvu zikwiye zo kurandurana n'imizi intwaro y'igikenye, dushireho intwaro ishingiye ku mategeko.
dutsinde amacakubiri ashingiye ku moko, dutsimbataze akaranga ko kwitwa umurundi, dutsinde burundu ubukene bwugarije Burundi, dushike ku iterambere abarundi bose bipfuza. Bigiriwe i Buruseli itariki 11 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 kubw'urunani mbogora Burundi Sereni Ngerarugamba mu Rwengezo Shovino. Murakoze.